Nagize mwiriwe canke mwakeye bivanye naho muherereye, ikaze kuri G4G, nkaba nshima uko mubandanya mukora subscribe uko bukeye uko bwije. Uyu munsi ngiye kuvuga muri bimwe mu bice canke mu bihe indwi ushobora gushikamwo inyishu ikaba guhora, akaba ariyo ikemura ibibazo. Guhora rimwe gukemura ibibazo canke kugatanga inyishu y'ikibazo, naho kenshi tuvuga ko kuvuga hagati yacu canke kuvugana hagati yacu arivyo bikemura ibibazo. Yego, mugabo hariho n'ibindi bihe biba bikeneye ko umuntu ahora kugira ngo inyishu iboneke. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira ibintu canke ibihe indwi ushikamwo kuvuga ugahora kugira ngo wirinde kuzana ingorane nyinshi, ahubwo mu guhora kwawe n'izari zihari kugira ngo zihave. Ahantu hambere canke igihe ca mbere ukwiye guhora ni igihe uri umushitsi ahantu, canke hahandi warose akazi muri sosiyete, canke hahandi wisanze ahantu uri mushasha. Muri iki gihe ntuzuvuge menshi kuko ntuzi abantu hasanze ico bakunda n'ico banka. Wewe ico gukora muri ico gihe ni ukuhashika ukishura ku bibazo bakubajije, batwenga ugatwenga, batakubaza n'ikintu na kimwe wewe wihorere, canke aje ushaka kubaza ukabaza, ariko ntuce ujamwo ubatera inkuru uvuga amajambo kuko ntuzi ingene bari buyakire, kuko abantu uri mushasha. Iki gihe ushobora kwikwegera ingorane nyinshi. Ibihe canke ahantu ha kabiri ni hahandi watandukanye n'umuntu ukunda canke n'umuntu akwegereye. Rimwe na rimwe iyo uhebanye n'umuntu ukunda ntihagire na kimwe wumva ku mutima canke ntubabare, bisigura yuko uwo muntu utamukunda, kuko iyo uhebanye n'umuntu ukunda urababara cane. Rero muri iki gihe ntuzoce usimbira ku marezo sosiyo ngo uposte ngo kubera ibi, ngo jewe ngo umeze neza, ngo ndisigo. Ibi birashobora kuvyara intambara y'amajambo, mbere bikava mu majambo rimwe na rimwe ugasanga mubaye abansi b'iteka, kandi vyari ibintu vyazananye mu majambo. Igihe naco uzihorere urindire ubihe igihe. Ahandi hantu ha gatatu canke igihe ca gatatu co guhora, ntukavuge amajambo menshi mu gihe unezerewe. Ni benshi bagiye bicuza amajambo bavuze banezerewe, ugasanga bamwe bagavye inka, abandi batangaye bitagenda kubera kunezerwa. Umunezero wamara guhera bakicuza. Mu Kirundi bavuga ngo umunezero mwinshi umenesha ibanga. Hari igihe umuntu anezererwa canke bamunezereza akavuga amabanga yose n'ayo atarakwiriye kuvuga. Niwashika mw'ibi bihe uzomanze wiyumvira imbere yo kuvuga, uvuga ati ngiye kuvuga ibiki canke ndi mu biki, ntuzojane n'umunezero wawe. Ahandi hantu ha kane canke mu gihe ushitsemwo ca kane atari co kuvuga amajambo menshi, ni mu gihe ushavuye cane canke uwo muri kumwe yashavuye. Muri iki gihe uzokwirinde kuvuga amajambo menshi, kuko ushobora kuvuga ijambo rimwe kubera ishavu, ukabona ikintu yarafise mu ntoke agikubise mu mutwe, canke wewe uravuze amajambo nawe uwo muntu arakwishuye mukaca mufatana mw'izosi. Nibashika mw'ibihe nawe uzahore hamanze haca akanya, hanyuma umuganirize witonze, apana kuvuga amajambo menshi. Ahandi hantu ha gatanu udakwiriye kuvuga amajambo menshi, ni hahandi ubuzima bwawe buba buhindutse bukaba bwiza canke bukaba bubi. Muri iki gihe uzorinde kuvuga amajambo menshi, kuko bushobora kuba bwiza ukavuga amajambo menshi, hama bwaca ubuzima bwawe bukagenda nabi, canke bukaguma ari bwiza, abantu ntibaryohererwa iterambere ry'umuntu. Ushobora kuguma uvuga amajambo menshi, abansi bakaba benshi bakagukorera n'ivyo utari ukwiriye gukorerwa. Rero muri iki gihe naho uzavuga amajambo make, wihorere wibereho ubuzima busanzwe. Ikindi gihe ca gatandatu ni ca gihe uba uri kumwe n'abantu ubona yuko hari ico bagusumvya, babandi usanga bagusumvya amafaranga, canke babandi usanga bagusumvya kumenyekana, bimwe twita hit, canke babandi usanga hari uko ukuntu umenga ntibakwemera, canke umenga nturi kuri level yabo. Muri iki gihe uzavuga amajambo make, kuko ushobora kuvuga amajambo ugasanga ntibakwitayeho, ugasanga birakubabaje kandi ari ibintu vy'ubusa. Wewe shika muri ico kibanza wumvirize ivyo bavuga, bakubajije wishure, iyo batakwajije wihorere. Nibavuga ibintu bitwenza nawe utwenge, hama wibandanirize ubuzima. Muri iki gihe bizogufasha cane. Ikindi gihe c'indwi canke ibindi bihe ushikamwo ni hahandi abantu baba biteze kuvuga nabi canke ugakora ikintu kibi. Hari abantu baba bakuzi hanyuma bakaba bakora ikintu canke bagakora ikintu ukaza wumva bavuze ngo
naka uyu munsi aratwica, naka uyu munsi ariyahura, canke ngo Eric uyu munsi wewe aratumara. Iki gihe naco uzokore ibitandukanye ivyo barakwitezeko, ntuzovuga amajambo menshi kubera yuko aba bantu barakuzi, bashobora kuba babigize umutego wo kugutega kugira gushire mu zindi ngorane, kandi baba barindiriye yuko ugira reaction mbi, baba babizi neza. Iki gihe uzokora ibitandukanye, nabo bazobona yuko ivyo bakoze atari vyo, kuko nubikora kuba bakuzi bizozana izindi ngorane kubera yuko babiteguye babibona canke babikoze babibona. Ngibi ibihe indwi ushikamwo ugahora kugira ngo ukemure ibibazo bimwe bimwe. Iki cegeranyo cakozwe hifashishijwe ikinyamakuru citwa Psychology Today. Rero nanje nashimye kubibasangiza kuri iyi channel ya Drift Edge. Mwakoze kubana nanje mu kiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift. Komeze mukora subscribe.